ndashaka gato tugaruke uri umwigeme uri umukobwa canke uri umugore kuko uri mama w'abana intambamyi muhura nazo mu bigeme kuri uno mwuga wanyu w'amafilme niza intambamyi duhura nazo icambere nka jewe kuko ndi mama w'abana usanga hariho abantu baca bakubona ukundi kuntu ugasanga bashaka kukumenyera. Of course, my name is Ami Pro, the MC, the electricity, the MVP, the king of interview, ambassador of ghetto, voice of money, in Ami Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share, na comment kugira ngo ubu ambere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Ami Pro Show 257. Nkuko musanzwe mubizi ndabazanira abantu bagiye batandukanye bari muri entertainment showbiz mu ntumbero yo guteza imbere abanyamwuga, mu ntumbero yo guteza imbere abakora ibikorwa mvabwenge ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Today ndi kumwe n'umwigeme mwiza yambaye neza atwenga neza haraberewe cyane abarundi bakunze kuvuga yuko asa nayo kwiteke entre parenthèses aratubwira ibyo akora aratubwira icamuzanye hano karibu sana. Ego murakoze cyane. Ego banza undamukiriza abantu barako baragukurikirana uraba hari ya kamera. Ndabaramukije mwese abantu barako baradukurikirana ndababwira yuko abantu mukunda filme Ndundi ndabakunda cyane. Yes, abantu bakunda filme Ndundi arabakunda cyane. Mwamaze kumva ko twagiye mu bintu by'amareresi. Je sanzwe ndakuzi ariko ku muntu atakuzi ndashaka wipresente mwitwa bande musanzwe mukora iki mu buzima busanzwe ga reka ndakwite mwigeme mwiza. Je amazina yanje nitwa Uwimana Faxine. Faxine niyo mazina y'abavyeyi ariko ego. Ariko yarize muri Espagne. Kubera iki mu Budagi si David Faxine. Okay, ariko amazina benshi banzi ko ni Fanny Lavine bivanye ku mafilme nagiye nkora cyane cyane y'amahasa nitwa Fanny Lavine. Usanzwe ukina amafilme Fanny Lavine canke Faxine. Ndashaka jewe tuze kuganira kuri Fanny Lavine kuko uno munsi ni waje nk'umuntu asanzwe waje nk'umuntu asanzwe akina amareresi. Fanny Lavine yatanguye no mwuga ryari ni ryari yumvise ko afite impano yo gukina amareresi ni ryari ku nshuro ya mbere yatangiye gukina amareresi giye ubwa mbere natanguye kumva ko mfise iyo mpano yo gukina narabikuranye muri jewe numva ko ndabifise muga nkora ndi umuntu ufite ubwoba numva ko ntabishobora. Hama 2018 niho nahura n'umuntu umwe asanzwe akina ivya filme bimenyereye abona umenga hariho filme yari karandika abona umenga nayikinamo yari Happy Liver. Happy Liver yasanzwe azwi cyane mu by'amareresi. Acaranshira muri iyo filme yiwe ndagira ama repetition acabona ndabishoboye cyane ndatangura gukina hari 2018. Hari 2018 ukinye filme yawe ya mbere. Ukimara gukina filme yawe ya mbere abantu bakwakiriye gute? Ndavuga mu kibano uravye ingene filme yakozwe imaze gusohoka feedback yari imeze gute? Filme ya mbere abantu benshi baratangaye kubona nakinye kuko bari banzi ko ndi umuntu afite ubwoba ntabishobora nyene baratangara bararyoherwa barambwira ati courage bandi bavuga ati ivyo bintu ugiyemo nta soni ariko ivyo vyamaho ivyo vyamaho ego nta soni kuja mu bintu vy'amareresi ariko mu kibano abantu baragushigikiye canke baraguciye intege? Abantu hari abanshigikiye oya kuyambere nta numwe yigeze intege kuyambere abantu bose baranshigikira bambwira ati courage ko nitwa tuzi ko bishobora iki hama ndabandanya ngeze nko kwigera nka gatatu cyangwa kandi abantu batangwa kuvuga ati wapi vrebe ivyo bintu wagiye bo kumbere wari seriese wabigiye toyara bihebe muga nanje kubera ko yari indoto yanje kuva ndi mutoya umva ahubwo ni occasion ndose yo gukora indoto zanje yo gushika indoto zanje cyandabandanya aho gushika uyu munsi nanje mfise groupe yiwanje. Ufise groupe yiwawe niyo shaka yuko tugaruka ko cyane kubera iki kuva gukorana n'abandi mwahora mukorana ukacutanguza groupe yawe ni giki catumye utanguza groupe yawe mbega groupe yawe yitwa gute ku muntu atayizi? Oya sinavanye n'abandi muri groupe ngo kugira nikorane je nyene oya ahubwo gusa nagize groupe yiwanje kugira nanje shobore gushikana ivyumviro nanje fise imbere kuko iyo uri kukina muri groupe y'abandi ukina ivyo baguhaye ariko groupe yiwawe nawe hari ivyumviro uba ufise ubushaka gushikiriza abanywanyi bawe. Rero iyo groupe yanje ikaba yita 3Fa Films. 3Fa Films. Ego. Utunyengira makenga 3Fa Films. Ego. Kubera ki 3Fa Films? 3Fa Films ni kubera
amazina yanje ni Faxine ry'abavyeyi Fanny nkekarya ubuhitsi hamwe na fashion niko kazi kanje ugira fashion ego muri agence ya Tramox kuri Gare du Nord ukora ibiki no ndadandaza iz'abahungu z'abakobwa nawe ukaza konsherera ego inkanga biravana niyo washimye ego vuga igirire publicité vuga ukorera tanga nimero abantu bariko baragukurikirana ni benshi kugira ngo bashobore kugushorera nimero nuko uko waje ngaha uza kuhava ugutandukanya nuko wahaje. Merci beaucoup kwanza ndagushimiye cyane ko na wamaye uwo mwanya rero namwe muri ko murankurikirana nimero yanje murashobora kuyimusaba araza kwibaha hama nkaba nambika abahungu n'abakobwa kuva kuri Kenza kuduga gushika ku batama kuva ku kirato gushika ku ishati mu cyo hejuru niko navuga ego nkaba nkora kuri Gare du Nord urumva iri muri 3 fa ibyo bya fashion hamwe na film ego magasin yanditse ko 3 fa uko nyene oya ni Ebeneza Fashion Shop Ebeneza Fashion Shop ego iyo birabana n'ahahoze hari volcano ego birarabana Ebeneza ni gwa none ko ariyo nshorera narakubona urabesha sindakubona usanga mwe muja mu mavire kandi abantu muza muraja mu mavire mumenye ko natwe kuri Gare du Nord dufite ibintu vyiza kabisa kuva utanguje groupe yawe ya 3 fa films mumaze gukora ibintu bingana gute abantu mbona bakira gute ibintu ikorwa vyanyu bavyakira neza cyane novuga ko 3 fa films filme ya mbere dutanguriye ko ni isohotse mu iminsi iheze yitwa Urugendo ego ubutumwa buri muri Urugendo n'ubwayo ubutumwa buri mu rugendo bafata badeviye inzira basange bafashe urugendo rutariko kuko urazi mu buzima bufise indoto kana ko bushaka gushika mugana wo kwirengagiza yuko iyo umwigeme asamaye gato agatwara nk'indakiri umunyeshuri urumva ko amashuri we abapfuye ubusa akaca usanga arahinduye indoto ziwe nkaca mvuga no ku bantu bubatse hari igihe usanga nyine mufite ibintu mudahuza n'uwo mubakanye rero ibyo bintu bituma musambura mukahukana mukavana bigaruka ku ngaruka mbi abana batoya birabagirira ingaruka mbi haco bituma mubwira abantu bubatse bihanganiranire basengeranire ibintu nk'ivyo ku muntu akeneye urugendo filme yanyu nshasha mwakoze nka 3 fa films yo isanga hehe ku muntu ashaka kuyigura yo igura biciye mu buryo bumeze gute ku muntu ashobora kuyigura arashobora kuza hajya kuri Ebeneza Fashion Shop nkamuha CD cyangwa nkamushira muri flash murashaka kuja kuri YouTube muri kano kanya mukandika Fanny Lavine official nimwibagire kugira subscribe kuri channel yiwe kugira ngo mumudugirize ama views kugira ngo YouTube nawe nyene ishobore gutangura kumuhemba ni Fanny Lavine niwe turi kumwe areka atubwira kubijanye n'amareresa areka atubwira kubijanye n'akazi kiwe areka natuyagira kubijanye n'umugwi we yise 3 fa films